ndaguhimbara ndiho uzora ubisengera mana shoboza wa marayika arungikira Yesu mundungikire kuko ndashaka kuhaca ndaguhimbare hindura amajambo ndabibona ko bimeze gutyo ariko ndazi ko dufise Imana ica imigozi ya Satani. Vuga ubwiza bwayo. Imana nezerwa yuko uravuga ubwiza bwayo, uvuga ubushobozi bwayo. Ukwiye guhimbara Imana, si Imana iguhimbara. Iga guhimbara Imana. Iyo uhimbara Imana ibyo idashaka urabireka. Numera nk'abandi, kirazira kumera nk'abandi. Nuse kuranda kumera nk'abandi. Kumera nk'abandi birica. Ehera abandi bakora abandi n'abandi. Hari umugambi wawe ku giti cyawe wenyene. Reha kumera nk'abandi birica. Nubwo biguhimbara bigateba cyangwa bigatinda, uravuga ati nubwo bitevye, nubwo bitinze, nimba bimuhimbara ntaguma muri position yo kutidodoma no gushima, azobikora igihe ciwe. Haleluya. Turekere Imana ibe Imana, naze tureke Imana ibe Imana. Imana ishimwe. Ya tugiye mu jambo ry'Imana, turaja muri Matayo 3:16 ushaka umurongo wa 17. Matthieu 3 verset 16. Goma kubasangiza ibintu Imana yamishuriye kandi byahinduye ubuzima bwanje, byahinduye n'amasengesho yanje n'ingene mbona ibintu, nawe wumvirize ico muhe Imana avugana na wewe. Soma umurongo 16. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Umviriza, asa n'inuma, muga ntiyari inuma. Hano bavuga ngo inuma yaje, muga yaje asa n'inuma, ariko si inuma. Sivyo? Agira gute? Buno rero ijwi riva mu ijuru. Mwumviriza neza iryo jwi ryo byavuze riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Subiramwo, uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Nimunezerewe n'amajambo. Imana data yo mu ijuru iravuze ku mugaragaro ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kandi abana banyu murabakunda bose. Ego murabakunda bose, sivyo? Ariko usanga muri abo bana bose hashobora kuba umwe guhimbara. Nujya ikigaho uramukunda ko n'umwana wawe, ikigaho kiraguhimbara. Ngira ngo yego, nindavuze ngo yego. Kiraguhimbara. Guhimbara nuvuga yuko arakunezereza ibyo akora arakora. Amen. Ariko nubwo ari ikigaba n'umwana wawe, igito gitabwa he? Ntacu urashakira nta kundi. Uhagisengera, ukwijije uragisengera, uragihinduke. Ariko amajambo mu Gifaransa biragoye kumva neza, mu Congereza niho biryoshe no mu Kirundi. Avuga ngo mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nivyabaye traduit neza. Uravye ma traduction, mu Congereza avuga ngo my beloved son, Mungu wanje nkunda, in whom I'm well pleased. Amhimbara. Hallelujah. Haci imyaka aya majambo yaramfashije gose, kuko nagiye gutahura yuko na wewe data wo mu ijuru ashavuga ati umwana wanje nkunda. Ko twese aradukunda, nje gituma yatanze umwana wayo Yesu Kristo aze kudupfira. Twese aradukunda, ariko twese nitumuhimbara cyo kimwe. Guhimbara Imana bimaze iki? Byose gaturaho no munsi igituma ukwiye guhimbara Imana. Guhimbara Imana vyugurura imiryango. Guhimbara Imana birahindura amasengesho yawe. Uhimbara Imana bizogabanya gose gushika naho bizimanganisha kirishito kwidodomba. Biragoye kwidodomba uhimbara Imana. Abantu bidodomba ni muhimbara Imana. Imana ishaka muve mu kwidodombo, muduze amashimwe muri vyose. Kwidodomba birakwega ubushobozi bwa Satani. Gushima birakwega ubushobozi bw'Imana. Amajambo rero narakuze gose ngo ninde ni umwana nkunda cyane kandi akamhimbara. Haleluya. Ikindi Imana imigize iminsi impishurira ashaka gusangira namwe nuko abana b'Imana barahinduye, basenga cyangwa baje imbere y'Imana cyangwa biteze ko Imana ibahimbara. Bamwanye mu vyiyumvire.
abana b'Imana bashaka ko Imana ibahimbara. Hari bataravyumva n'ubu. Abana b'Imana bashaka ko Imana ibahimbara. Ndashaka Imana imuhimbara. Bakeya. Ndashaka guhimbara Imana. Apana mwese zurivugira. Kuko abantu benshi bashaka ko Imana ibahimbara. Kandi ndabivuze gutyo uvume ngo nibisanzwe. Ariko muhimu Imana aranyuguriye amaso. Aranyereka ati nusure kurondera ko Imana iguhimbara. Kuko niwe wikwiye kuyihimbara. Waremwe kugira uyihimbare. Imana yakuremye kweri ishaka kuyihimbara. Durafise mission yo guhimbara ndiho. Ariko niwagumana mu mutwe ko ushaka Imana guhimbara bizokugora. Abantu bashaka Imana bahimbara bagira gute? Bagenda gusenga kugira Imana ikore ibihwanye n'ubugombe bwabo. Ugenda gusenga kugira Imana igukorere ivyo wowe ushaka. Nagenda bure ko muri ivyo ushaka hari ibintu bidahwanye n'ivyo Imana ishaka. Mwavyumvise? Hari ibintu ushaka atari icyaha ariko bitari mu mugambi w'Imana. Muri d'accord? Sivyo? None urafise ibintu wowe umutima wawe ushaka cyangwa kamere yawe ushaka kandi ibintu washaka ugasanga nta cyaha kirimo. Sivyo? Biraguhimbara bibaye byo guhimbara. Ubironse byo guhimbara. Ariko mu rundi ruhande imbere y'Imana ntibiyihimbara ko ivyo bintu biba. Atari uko Imana idashaka kubiguha kuko ari uko Imana hari ivyo yateguye imbere y'uko ushaka ivyo wewe ushaka. Hari intambara hagati y'ivyo wewe ushaka vyo guhimbara n'ivyo ndiho ashaka ko vyo muhimbara wewe udashaka. Haleluya. None ninde ahimbara uwundi? Ndakwiye guhimbara uwundi. Qui plaît à qui? Umuntu akwiye guhimbara Imana. None ninde bidakora ko umuntu akwiye guhimbara Imana? Bitaravye ivyo Imana ishaka. Nimba arako navyishuye facilement, sivyo? Umuntu ni akwiye guhimbara Imana. Ni yabuze ukuntu bigoye. Ivyo uvuze biragoye cyane. Kugira itagoye nta kibazo tudufise na kimwe. Nta numwe bayidodomba, nta numwe baye acika intege, turadusenga imisi yose ko tuzi ko twaremwe kugira duhimbare Imana. Haleluya. Message mfise no munsi nukukwereka yuko siwe aguhimbara niwe umuhimbara. Kera biyemeze neza nagize titre ngo nindahimbara uwundi. Kugira ntuvyibagire ntiwikawushira kora kuvyikawusha. Ninde ahimbara uwundi? Ni ndiho guhimbara cyangwa niwe umuhimbara? Kumengo kumciye mukanya mukonja nibiki? Mushaka dufate ducakire turote tubigenderemo dufate amazu dufate imiduga ndabwira ati izere rota urabironka. Nivyo izere urote urabironka nimba bibuhimbara. Gashireko base ndataje baranshavuriye ntibanezerewe. Ubiriza ijambo ry'Imana riri equilibre, sivyo? Hariho gushuha, hariho kwiyumvira, hariho kwikosora. Ijambo ry'Imana avuga ngo mukiyo uriraba ukabona akantu katameze neza ukagakuraho, sivyo? Ariko kagumyeho umva wibagiye ngene usa wibagiye kwa cya kintu. Amen. Ni byiza rero ko uhindura wihana. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nindashaka guhimbara ndiho. Aza nkomzuza umuzikije amaboko y'icyo binyibutsa. Yesu. Umusumwe Yesu. Eko aravuga nyina wa Mariya na Yakobo. Abantu nabashika iburyo bwa data. Ngo abahungu banje ko ari babiri bose. Umwe azobe à droite yawe. Undi à gauche. Yesu amwishyuye gute? Mwego sha urakoze nzobikora. Yabwiye atoya. Nuzi ivyo uriko. Nuzi ivyo urasaba. Mbega acavuga ngo mbega igikombe canje wokinywako.
bisigura ko kwicara iruhande rwanje hari igikombe unywa. Guhimbara ndiho ntivyoroshe, biroroshe kwemera, ariko kugira ubishobore ntushobora kuvyishoboza. Yesu ntiyari gushobora kuba ku musaraba wenyene, habonetse umumarayika aramanuka. Luke 22, sivyo? Habonetse umumarayika aramanuka ngo aje gukora iki? Apana kumukwepesha igikombe, aje kumukomeza aceyo. Guhimbara ndiho uzora ubisengera, Mana nshoboza wa marayika arungikira Yesu mundungikire, kuko ndashaka kuhaca, ndaguhimbare. Si iminsi yose bigoye, hari igihe ukora ibintu bihimbara Imana kandi bikoroheye kandi ubishaka na wewe. Hari ibintu usaba Imana by'ukuri bihwanye n'ubugombe bwayo. Par exemple, ushobora kurasengera umwana umushaka cyane kandi birahimbara Imana ko umuronka. Aha, biroroshe kubisaba. Ariko guhimbara Imana si ugusaba umwana, kuko umuntu wese yosaba umwana. N'umupagani aragenda iburaya kurondera umwana, ku baganga agatanga amafaranga kugira ngo umwana, nta kintu atokora kugira ngo umwana, sivyo? Igihimbara Imana si ukubwira Imana ashaka umwana, si ico. Igihimbara Imana ni ugutitiriza, gupersevera. Nawe utaronse inyishu ariko avuga uti ndazi ko Imana ishobora, ndazi ubugombe bw'Imana. Icyambere no kumenya aho Imana ihagaze. Umaze kuhamenya neza urumako, uravuga uti ndagumako, ndazi ko biwanye n'ibyo ushaka. Ibihimbara Imana n'umuntu atarekura. Iyo Imana icecetse niba yanse. Ngene bwira abantu benshi atari babizi ngaha, warasenze ngo maze 3 jours niko nasenga nisonzesha, ngo nta n'ijambo, nta no kurota. Ati numva bavuga nta no kuronka inzozi, nta kimwe naronse, ariko nagera kubwira yuko nayitavuze yavuze. Ntiyavuze muri rema, ariko yavuze muri logos, yavuze mu ijambo ryayo. Haleluya. Ibyo muzosaba byose bihwanye n'ivyo Imana ishaka. Hari ibintu maze uzi neza ko Imana ishaka kandi ukabisengera wizera. Nivyo warasengeye iyo ngwara yawe ntirakira, ariko ari ijambo rivuga yuko mu gushishurwa, mu gukubitwa, mu mishagu yiwe twaronse gukira. Uhagarara kuri iryo jambo nyene, nubwo atagihindutse urahagarara ngaho. Ibihimbara Imana n'utabivamwo. Gusaba nibikanga Imana, ntibikanga Imana ko wasavye. Gusaba ni vyiza, ariko kugumako ni kindi kintu, nico gihimbara Imana, sivyo? Nimba warabivuyemo, nashaka uno munsi ubisubiremo. Hey, uvyuke ya masengesho warusenga, ya majoro waruvyuka, warabivuyemo, waracize intege. Kubera iki? Hari amajambo yaje ya Satani. Satani nazoza n'amahembe. Satani avuga gute? Aca mu bantu bakwegereye, apana abapagani forcément, abakizwa. N'umuntu agukunda, umuvyeyi wawe arashobora guca intege, umuntu muvukana arashobora guca intege, agati kameme reka ndumva warasenze bivemo. Yayo Imana ibishaka ibara bikoze kitadi. Ninde yashyizeho point final, ijambo rya nyuma nindiho avuga. Rero uravuga uti jewe cyo nkeneye umviriza, umwana w'Imana ishaka kurondera suko Imana yabikoze cyangwa itabikoze, nuko Imana ishaka kubikora, nuko ari ubugombe bw'Imana. Nimba ari ubugombe bw'Imana irashobora kubikora igihe cyayo. Hari ikintu Imana nyemereye, nigeze gusenga amezi benshi nisonzesha niyiriza. Imana yambwiye ati nzobikora. Maze imyaka yaciye 10 ndacyarindiriye. Amen. 10 iyo ngiye imbere y'Imana singibisaba, avuga ni wa munsi muri 2002 muri mars warambariye ngo nzobikora. Haleluya. Mana uri umubeshi, rero umubeshi ntazi umve. Nubwira Imana ngo uri umubeshi, ubwira Imana ati byo wavuze. Haleluya. Ijambo ry'Imana ntiribora. Muri Kristo yambere twumvise ngo ijambo ry'Imana rimanutse, nta kintu kimwe gihagarika ijambo ry'Imana. Icyo Imana yakubariye nimba ukizi neza, yaracecetse mugani ntiyanse. Bya noro wabitse wari wataye, genda urondere. Hari umudamu yigeze gufata impuzu, yarufise inyigisho ndiko nigisha arashua, acaganagura impuzu, imyenda y'umubebe adasa umwana amazi imyaka, ararindira umwaka urahera, amazi bacize wapi? Kubera iki? Za mpuzu narazihaye uwundi yavyaye, yarabivu. Aha, Imana ikunda batabiva. Ushaka guhimbara Imana ntubive.
nubive komeza shishikara titiriza ugurura akanwa nubwo utavyumvamo bitakunezereza urafise uburenganzira bwo kuvuga. Iyo numvise nshize intege bikakonsenga ndafukama ndavuga ati naho nzibira jewe ubu muntu uracavuga kano kanwa karacavuga ndashobora kuvuga ndiho Imana ya Abrahamu ya Isaka ya Yakobo. Hari inyigisho nashyize kuri YouTube nashyize ko samedi nibaza ivuga ngo ntibibagire ibintu bibiri, hariho ineza y'Imana, la bonté de Dieu. Uzokwa muvuga ineza y'Imana. Nta kintu gihimbara Imana nko kuyibwira ko ari Imana nziza. Nkucyo ngo ndirimbo iyo Mana ninzi West Africa bose barayizi. Imana ni nziza. Pio warabonye ne bavuga West Africa barayitera nziza ariko baracyo bisigura Imana nziza barasimba yo ene bacayisimba ariko baravuga Imana nabona umutima wabo. Imana ni nziza. Igihe batangura nduzeya le temple de Dieu Salomo yubatse muze kuhasoma 2 Chroniques 5 muze kuhasoma ingoma ya 2-5 abaherezi baje bafise abaherezi cyangwa abatambyi isanduku y'isezerano barinjira. Amen. Abaririmbyi bacabajinda kurenga abaririmbyi baje imbere arinjye batangura kuririmba. Ikintu cya mbere bavuze ineza yawe yamaho ibihe byose. Ayo majambo yenyine bayavuze. Haleluya. Hari mu nzu yugaye bazabona igicu cinjiye cyaciye ineza y'Imana irakwega presence de Dieu. Babona niwe indani iramanuka. Haleluya. Irarengana abaririmbyi irakoririmbyi ija ku batambyi abaherezi. Abaherezi hari ibintu byinshi bakora, ibintu batora, beoza, imbuga itabagiruku, ibi byose ntibasaba kubona ibyo bafutora. Ngo namwe yasiye kubona n'uwundi kwera iki hari igicu cyamanutse kwera iki ineza yawe yamaho. Haleluya. Muri 2 Chroniques nyene chapitre 20 sivyo bakora avuga ni 2 Chroniques ego gihe ya Yehoshafati agize gute bari batewe bafise ubwoba barabona aragira ubwoba. Verset 12 aravuga ati nta nguvu dufise nta nkomezi dufise zo kurwanya zino ngabo uko izitatu ntavyo dushoboye. Haleluya. Bariko vuga utariko dushize amaso kuri wewe. Haleluya. Bacha baregeranya bari abanyisraeli bose baravuga ati rero iby'ubugangi tubireke iby'igwanisho tubireke ntavyo dushobora. Ariko nubwo atavyo dushobora nubwo atankomezi dufise turafise Imana. Imana yaremye isi n'ijuru. Imana yaremye abantu bose niwe aganza ingabo zose ziyangabo zitugwanya niwe azifise ko ubushobozi. Avuga ati rero iyo Mana kira tuyihamagare hari ikintu kiyihimbara. Haleluya. Haleluya. Hagushira imbere abagenero hagushimira abakapiteni bashira imbere abaririmbyi aba worshipers aba adorateurs. Haleluya. Kuko bazi bihimbara Imana. Ikintu cya mbere cyavuye mu kanwa rw'ineza yawe yamaho ibihe bidashira. Abantu bazararunguruka bansengera ayo majambo ari amakanwa kiwanje ta bonté. Iyo uvuze bonté y'Imana nubwo yuko nibibazo urimo ubona ko ari nziza. Imana birayikora ko kutagiye kuvuga ibibazo byawe gusa utagiye kwidodomba ariko uvuze ari nziza. Imana birayinezera kuyibwira ko ari nziza. Haleluya. Birayinezera ko apana bivuga gusa ariko uvyizera ko ari Imana nziza. Bavuga ngo ineza yawe yamaho ta bonté dure à jamais. Bavuze gutyo haciye hamono kiki Imana ishamanuka. N'amajambo manura Imana. Sinzi ikibazo ufise uzogera ufate uyirugarane umare umwanya munini ushoboka uri kuravuga ubwiza bw'Imana, uvuga ineza y'Imana, uvuga amazina y'Imana, ushima kuvya gukoreye muri kahise. Ureye kuraba bitagenda neza uraye ibigenda neza. Haleluya. Abantu bari aggressive barashima Imana yuko ndahagaze ndi ku maguru ndabona ndumva arababati hejuru yanje. Haleluya. Satani aba bush bay
wamushize hasi kuko uriko uravuga ibintu vyo. Amen. Nta kintu kiryoshe. Ikigoresho ca mbere c'umukristo n'akanwa kiwe. Ikigoresho ca mbere Satani akoresha n'akanwa kawe. Aho nyene Imana ikore igutabarira niho Satani agucisha aca kugira uvuga amajambo mabi. Je nta chance ngira mu buzima iwacu niko bameze. Umuryango wacu nuko happy vraiment hera abana grand sœur nuko cyama bigenda gutyo zamazivayo umwanya wose barasama ariko nta ndivuka uri kurarema icibare Satani akorerako hindura amajambo. Ndabibona ko bimeze gutyo ariko ndazi ko dufise Imana icimigozi ya Satani. Vuga ubwiza bwayo. Imana nezego yuko uravuga ubwiza bwayo, uvuga ubushobozi bwayo. Imana ishaka abantu bavuga ko ishoboye. Nuvuga amayesheke, nuvuga ngo vyanse, nta kundi Imana yatuvumye. Ndabuye ko Imana yabavumye. Abakizwa n'ubwoko butavumika. Barakuvuma ntibigukorako. Kubera iki? Si wewe ukibaho, ni Kristo abaho muri wewe. Haleluya. Ukuvumye uri umwana w'Imana ntavumye wewe, avumwe wizeye. Ivyo rero ntibigutinye ubwo ntibutinye ngo bavuze ibi nibi. Rero hagarara ngaho uvuge ivyo Imana ishaka kuvuga. Uvuge bihimbara umutima w'Imana. Nico gituma na yise ngo nindahimbara uwundi. Akarero ka mbere tuza kuraba ngaha nta wundi turaba ni Yesu. Kwera iki? Twahereye kuri Yesu ngena avuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda kandi akampimbara. Nta kintu kiyoje kumenya guhimbara Imana. Nimenye ngo uhimbara Imana. Guhimbara Imana ni uguhagarara mu kwizera. Hébreux 11:6 bahera 11:6 ngo nta numwe ashobora guhimbara Imana sans la foi. Atakwizera nta numwe. Vuga uti nta numwe. Ukwizera ni konekera mu bintu bimeze neza, sivyo? Ni konekera mu kwishugwa. Ukwizera kubona iyo ibintu vyanse kuba nko gushaka. Rero akazi kawe ni guhimbara Imana. Reka turabe Yesu nabwiye ko karero kacu, sivyo? Yohana 4:34, Jean 4:34. Yesu arababwira ati indya zanje ni ugukora ico uwantumye agomba. Haleluya. No guheraheza igikorwa ciwe. Ari Yesu cyagiye ko n'umugore w'umusamariyakazi. Ya mugore w'umusamariyakazi murazi iyo nkuru. Hanyuma abigisho biwe bari bagiye he kugura akabamo kugura ivyo kurya, sivyo? Hanyuma nawe asigara avuga n'uwo mugore. Bo barabazana ivyo kurya babona yuko ageze kurya ko ashonje. Yesu ababwira ngo indya zanje ivyo kurya vyanje nibihe? Suramwopiyo bamenye ivyo kurya vya Yesu. Subugari sibishimbo ibiharage. Indya za Yesu nizihe? Indya no kuvuga iki ivyo kurya n'ibintu bigutuma ugira inkomezi. Amen. Yuvuze ivyo kurya tubona ivyo kurya vy'umubiri. Ubwo bugari n'ibiharage n'iki byose biguha inkomezi z'umubiri. Ariko izonye ni inkomezi zomarana igihe kimwe ugapfa ukava ku isi. Ariko ari izindi inkomezi ukeneye. Amen. Inkomezi z'umuntu w'indani, l'homme intérieur, nizo ukeneye. Sura yosome uwo murongo wa 4 wa 34. Yesu arababwira ati indya zanje ni ugukora ico uwantumye agomba. Uwantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Igihe cyose nkoze ivyo Imana ishaka ndiko ndafungura. Ibishasha kuri bamwe bari mubizi iyo Imana yaguhamagariye ikokora ivyo uzi neza ko ari vyishaka. Hari ibiro mu buryo bw'impwemu muri kurunguka. Urikura komera mu buryo bw'impwemu. Yesu avuga rero ngo indya zanje ni gukora ivyo wantumye ashaka canke agomba. Haleluya. C'est ça, la volonté de Dieu yukoze la volonté de Dieu ni gufungura. Imana ishimwe. Yohana 8:29. Jean 8 verset 29. Kandi uwantumye turi kumwe. Wantumye ninde? Ni data, Imana data. Turi kumwe nawe. Ntiyansize jenyene. Ntiyansize jenyene, adindira gatoya. Ntiyansize jenyene biraryoshe, sivyo? Ntiyandetse jenyene ngo ngume jenyene. Kubera iki? Bandanya kubera iki? Kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara. Ubiriza igituma tamuze wenyene. Subiramwo. Kweka tamuze wenyene. Kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara. Nimitahura ko nimunezerewe nabibona mu maso. Nimunezerewe. Ndashaka ko Imana musiga wenyene. Ndashaka Imana musiga wenyene.
umwe babiri batatu bane batanu bakoraza je ndimwo naje nduze ukuboko sishaka Imana isiga je nyene kubera iki shaka kugendana nayo hose mu byiza no mu bibi ingorane zose aho nja hose sishaka nsiga je nyene kuko siga abanyabisigura iki igihe atamarayika w'Imana ashobora kubana nawe mbwa atakwegereye ari kure yawe kubera iki hari umurongo wari kujamwo wavuyemo. Haleluya. Abamarayika b'Imana bagukurikira yiri umugambi w'Imana. Iyo uvuye mu murongo w'Imana abamarayika ijambo ry'Imana riraza kugukorako kugira uve aho uri usubire ku nzira. Nimuvyumva nko navyumvise ko je byaranezere cyane kumva yuko mu Gifaransa bivuga neza no mu Kirundi babisiguye igituma ngo Imana itamusiga wenyene murongo wa 19 ngo celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que kuko cyane kubera kweko mudashaka kunezerwa nibikurikira kubera nuko muravyumva mwe sensible. Haleluya. Imana ni Yesu wenyene. Ni Yesu na wewe Yesu yaje kutubera icyitegererezo. Amen. Imana ntiyamusize wenyene parce que kubera kuko. Amen. Ngo kubera je fais toujours ce qui est agréable. Si kubera ngo ari Yesu ni kubera akora ibimuhimbara. Ibihimbara nde? Yesu cyangwa ibihimbara se wiwe. Nta na hamwe Yesu yigeze kurondera ibimuhimbara. Rimwe yigeze kubirondera yarose 0/10. Yigeze gusaba Imana ngo basi ngo reka basi nce ku ruhande kino gikombe kindengana. Kubera iki? Nivyo byahimbara Yesu apana data. Yesu yashaka ibimuhimbara natwe ku musaraba nakubitwe ntabe gusa imbere y'abantu, sivyo? Ariko yahejeje neza avuga ngo ariko nibibe nkuko je nshaka nuvuga ngo nibibe ibimpimbara ariko bihimbare wewe. Cyo gituma titre ni ndahimbara. Abakristo benshi bashaka ibibahimbara. Umuntu ashaka gusenga akavyuka 3 du matin indwi yose 2 semaines kubera iki? Akorondera iki? Umugabo. Mana nabwo Imana imyaka yawe myinshi fakuzana igitsina gabo. Ibi uko turabitwenga mugabo nivyo. Nazo kumva amatemonyage yarondeye nk'umugabo nkaho bigeze n'imyaka yanje afe kuba n'umugabo yinjira mu ishengero natari mu mpwemu umugabo yinjire mu ishengero. Umugabo. Ariko iyo usenze gusengera umugabo ni vyiza. Mugabo la façon ubisenga inumbero ufise. Oya akagasuguzuru nakanze yansisira kumaramara. Jamu mugambi w'Imana. Mana hari umugabo wanteguriye. Arahari. Ko n'umugore. None ndampaye igitereko. Si wewe? Wampaye igitereko wiyumvira iki? Umwana. None ko nakora icyaha namuronke gute? Namuronka biciye umugabo. Rero ndi mu mugambi wawe. Ndi muri volonté yawe. Rero hari umugabo quelque part. Naramewe. Nagenda bayimpanura abakobwa mu Kinyarwanda batarashaka. Turagira mariage. Uzovuga ngo afe ku mugabo ntuzosubire gusenga gutyo. Ndabwiye ikintu kimwe. Iyi Imana y'ukuri ayisatira cyane. Ukayibuza amahoro. Imitwaro yose y'ubwami bw'Imana ukayishira ku ruhande nta bindi jewe numva icyo tuzobera mu nyuma. Imana yugaye umuryango complètement uzowuhiriwe. Mugabo Imana niyapfa kugurura izoguha umugabo. Azokubera umusaraba. Imyaka ni imyaka. Hamwe uti Imana iyo menya nakuva nisengera nkigoma jenyene. Ayo n'amatemonyage tumaze kumva. Si biniko na inventa. Tumaze kumva abantu tuganira. Kuko ivyo nibibaye ubu gusa no muri Israel byarabaye. Tukatwasome, sivyo? Muri Israel Imana yakuye muri Egiputa itanga kubaha manu. C'était mama baravuga ati turaduhiwe. Manu. Haho bigeze batangira umutwaro rero ukomeye.
witwa iki? Inyama. Mucopo. Batanga gusenga inyama mu gitondo, inyama après-midi, inyama. Umviriza nawe igihugu cy'amata nta mata dukeneye n'ubuki, inyama. Umviriza nawe ateguriye imbere ntazo dukeneye kumva, inyama, mucopo, umusoso. Imana biragera ngaha. Ndavuga ati aho bigeze rero mushaka inyama, reka ndabaha inyama. Nzozibaha. Ntimuzozirya iminsi 2 gusa. Apana indwi, ukwezi zibave mazuru. Kuko mwangeza hano mushaka kumenya, mushaka kumimbara, mushaka inyama zibahimba. Hari kintu ushaka gusaba Imana uhegisaba ukironse uricuza. Mana si ibi nagusabye, wasabye iki none? Wasabye uguhimbara, waronse uguhimbara. Iyo mbaza ibimpimbara nari kukwereka. Ibikubaka vyiza. Pio, reka tureke izo nyama. Guharura nombre 11, 18 à 20. Kandi ubarire abantu. Aha. Umunsi w'ejo zushike mwiyejeje, maze kwiyeza. Ati kandi muzorya inyama. Muzorya inyama. Kuko muririye mu matwi yiwe. Muririye mu matwi yande? Y'Imana. Mukavuga muti ninde yoduha inyama zo kurya? Muti ko twari tumerewe neza muri Egiputa. Ibyo mu isi. Uti nico gitumye azobaha inyama zuko murya. Bandanya 19. Uti ntimuzozirya umunsi umwe. Aya nimubwire umunsi umwe gusa. Bandanya. Canye 2, canye 3, canye 10, canye 20. Bandanya. Atariko muzozirya ukwezi. Kwiramvuriye. Gushitsa aho zizosigara zibaduhiye. Muzoduhigwa. Bandanya. Zikabasesema. Zanyama mwashaka zobasesema. Uti kuko mwansi uhoraho. Igituma zobasesema kuko mwanse kuhimbara uhoraho. Mwansi uhoraho ari muri mwebwe. Uti mukaririra imbere yiwe. Atakini muvuga. Muti twaviriye iki muri Egiputa. Ubiriza ibintu byose ubwira Imana ushaka ko biguhimbara, udashaka ibihimbara Imana bizogusesema. Urashaka kubironka bikagusesema. Apana kubasesema gusa. Zageze hano zigira gute? Haleluya. Arano bacecetse ko yumvira inyama zabo bakora sawa. Izo nyama zireke. Ndiho arasi inyama nziza. Zidasesema. Zitakubabaza. Zikubaka. Ziguha inkomezi. Haleluya. Verset 19. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Mukirundi nacyo bavuze. Abarundi baratinya ati yo mbe abakristo bacu tubabwira gutyo. Zizova mazuru. Nuvuga yuko nizari zihezagiye. Ntizivuye kuri Satani, zivuye ku Mana. We Imana yavuze ndarushe. Ukwiye guhimbara Imana, si Imana iguhimbara. Iga guhimbara Imana. Iyo uhimbara Imana, ibyo idashaka urabireka. Ni byiza gusengera umwana, ni byiza gusengera umugabo, ni byiza gusengera akazi, ni byiza gusengera akazi. Si bibi. Ariko wamushaka ibihimbara Imana. Kuvuga ati Imana, je ni UN, Nations Unies. Gusa ndakwemereye kuzoguhezagira ibikorwa byawe. Ndabwiye ko nkenye. Hano nashaka kumanipira Imana. Ngasanga nkagira akazi k'amadolari 4,000 nzoguhezagira, nzogurira ishengero, nzogira ibi. Ninde yakubwiye ko mbega n'ijyawe cyangwa n'igiwanje? Imana avuga ngo inyama zose inka zose kiyaga yavuga inka no muzo vuga amabanke yose, FMI yose, Banque Mondiale yose ni yanje. Ugurankangisha $4,000. Amafaranga y'Imana harurika. Haleluya. Nushobora ngo Imana ngo niwagira gutya nzogira gutya. Oya, Imana icabira ngo kwera ngo wayibwiye ngo cyo reka namuha akazi yo azoma amadolari angahe 1,000. Mikaeli 1,000. Mikaeli akabwira Gabriel wumvise $1,000 buhe. Imana yatunze.
mu kinyarwanda bavuga ngo irakize, ifise vyose. Abwire aya majambo arateye ubwoba. Hari ibintu byinshi nasengeye byanciye mu mazuru, aho ndabimenye sinari kubisaba. Narabosha Imana ndayinzingira ko bimwe iravyanka, ibindi irapfa kuntako, mbona bivuye mazuru. Mana he! Si twavuganye ibiki? Mbe wanyumvirizaho? Banza umwumvirize. Hariyo nagenda kwagiza Imana ikambwira ati kwe gutanyumvirije. Ndabiguhaye byakumenye urero kuravuga iki? Mbwa Imana ni nziza, naho garuka iragupansa. Irakuvura. Byaciye mazuru, ibyasigaye irabisora byose, hanyuma igaciguha byiza. Digestion. Amen. Ariko iyo amen muifatanye no kurindira. Kurindira igihe cyayo. Haleluya. Muri Samuel wa mbere igice c'8 murazi inkuru ya Samuel. Ngene baramusarana ati turashaka umwami. Ariko Imana imbere yuko Abraham anavuka niyigeze yifuza ubwoko bw'Imana bugira umwami. Abandi bose bagira abanyegiputa bagira abami, aba Ethiopia bagira umwami, abandi bose bagira umwami. Ariko Israel sishaka umwami. Kubera iki idashaka umwami? Ninde yavyumvira? Kwa Imana ndashaka ko Israel igira umwami, itashaka Imana. Uno munsi hari umupresident harabaye abami benshi kuva kuri Sauli. Kwa Imana itashaka ko Israel igira umwami. Kwera hari abantu bayo mugabo kwera iki idashaka ko umwami. None hari ubwoko bwawe butagira umwami. Desordre. Yashaka? Kwera Imana irahari bisigura neza kuraza. Niyo mwami mukomera amashi. Haleluya. Imana ishaka yonyene kuba umwami. Iyo dukijijwe abakijijwe ngaha bavuze iki? Ndakwakiriye mwami, umbere umwami n'umukiza. Ariko benshi n'umukiza gusa. Yashaka umwami. Imana ishaka umwami wawe parce que ishaka yuko ari yo ifata decision, ari yo kwinspira, ukora ibishaka. Ishaka yuko agenda yawe uyishaka ku ruhande. Nayigeze kubisigurira umuzungu umwe, umupastori. Wewe ntavyemera ivyonye. Avuga ati oya icyo sivyo. Imana yaduhaye turasangira icubahiro. Uko nyene barabivuga, baravyikisha muri eglise. Imana turasangira icubahiro, kandi ivyo vuga ngo si jewe Mana, ngo ntaba ari jewe, kwiye kuvuga ntaba ari we, ni wewe nyene niko bakubwira. Ngo murasangira nyene. Ega Imana yaraguhaye ngo mushininge hamwe musangire icubahiro. Ndagaza kumusigurira ndamweka ibya Israel byose ngo yago nkuvyumva nabi. Hari jambo yambwiye. Imana si umunarcissiste. Gusa wa muntu aguma yikunda. Yiraba gusa. Akwageranya Imana ngo mukomagira Imana giragwaye. Umuntu yikunda yiraba gusa rabinyungu ziwe. Ndambwira nti no. Bajya abantu vuze ndambwira abo bantu kuravuga bagwaye gutyo. Barikunda nivyo 100%. Ariko nta kintu kimwe bashobora kureka kubera uwundi. Ariko Imana yarese ikintu cya mbere kizivye. Umwana wayo Yesu Kristo iramusakrifia kubera urukundo ikunda abantu. Haleluya. Rero Imana yadukunda kuburyo yatanze ikintu cya mbere cyayo kizivye. Nta muntu numwe egoiste, egocentrique yoba aguye ikintu akunda, nibibaho. Amen. Bivuga rero ko Imana yatanze ikintu ikunda cyane ari we Yesu. Hanyuma turema kugira tuyihimbare, dushire mu ngiro umugambi wayo. Abanyisraeli ngaha muri Samuel wa mbere 8 bariko basaba Imana, basaba ngo bashaka umwami. Samuel arababwira ati kweki mushaka umwami, si vyiza ko musaba umwami. Kubera iki? Umwami azobacinyiza, gucinyiza mu Kinyarwanda azobe exploiter, azobafata nabi, azobaka ibi, azotwara abana banyu, azotwara abagore banyu, azotwara amatungo yanyu, azotwara ibi byose. Samuel arababwira, baramuraba ko aravuga. Bamara bisa naraheza aravuga yahejeje. Mwavyumvise? Oya dushaka umwami. Kweka mushaka umwami gabane data? Kubera dushaka kumera nk'ayandi mahanga.
Imana agashegera Imana. Mana wabyumvise? Si wowe banse. Banse jewe. Umvise? Si wowe banse. Banse jewe kandi niko bamye kuva kera nkibakura muri Egiputa. Rero kuba asatiriye ngo ashaka umwami. Genda ubaho umwami. Reka ndabaho umwami. Azobaca amazuru. Azobasesema. Azobaca amazuru, azobasesema. Esa babonye basha. Kuri Sawuli azo babonye. Yabahaye umwami. Mu nyuma bagasiba bagwa bambara amagunya baza gukora. Ya mwami. None mwasabye iki? Mwasabye umwami. Agashaka kavaho akaje yundi Dawudi barakurana abahagira abami baje mu bigirwamana babe exploiter babica mana era kiya cyami waduhaye none umumagisavye nta mu mugambi w'umwami nari mfise ariko mwaransatiriye ngo bashaka umwami abantu kubasatira Imana muve muno muzi nimusoye gusatira Imana mutaramenye ko ari bihimbara Imana musatira Imana kubiyihimbara kugira mu debloke opposition ya Satani yuko irabuza umugambi w'Imana ariko ntiwutsatire gusa kubera ushaka kumera nk'abandi. Oya vraiment ndarushe n'ikinga oya aho bigeze n'umwana w'umwami oya basi ndababira basi nakame gatoya basi kaduga oya kameme ngire rufunguruzo nanje nk'abandi ngira umugabo nk'abandi dusohoke hamwe nk'abandi ndongo umubebe nk'abandi numere nk'abandi kirazira kumera nk'abandi nuse kuranda kumera nk'abandi birica ehera abandi bakora abandi n'abandi hari umugambi wawe giti cyawe wenyene reka kumera nk'abandi birica oya kameme suba muri quartier oya toilette hanze kameme jewe lisansi muzima kameme nk'abandi nje muri quartier kameme none parisime non kameme reka kumera nk'abandi reka ndiho aguhe ibigukwiriye ivyo kurya bigukomeza bidaca amazuru ibya ndiho nibirambira nibiduhira ntushaka kuduhigwa kiretse watewe aho naho uje imbere y'Imana Mana ndashaka akanovera ka mbere iyo ugiye imbere y'Imana ugataka kwitazira izoguha ivyawe iby'abandi byihoze era mwabonye somera mu ngo 6 verset 6 à 9 ariko iryo jambo ribabaza Samuel ko bavuze ngo nabahe umwami wo kubacira imanza araheza asenga Uhoraho Uhoraho abaza Samuel ati niwemerera abo bantu ico bakwatse cyose kuko atari wowe banse ariko ni jewe banse keza ngaho ahonye Uhoraho abivuza nezerewe aregreta ayivuze azunze umutwe nta kundi niko bamenye kuva kera sintangaye bandanye kuko atari we banse ariko jewe banse ngo simbe umwami wabo bakugiriye nk'uko bangiriye muri vyose niko bamye uhereye umunsi nabaduganye mbakuye muri Egiputa ukageza n'ubu kuko bantaye bagasaba izindi mana none rero nupfe kubemerera ariko ubihanikirize cyane ugiye gute navuze Imana sinkeneye kupfa ningo nasaba ikintu Imana nupfe kunyemerera abwira Imana gutyo ndasaba ikintu Imana nkabwira Imana ndabishaka ariko nupfe kunyemerera nimba bitaguhimbara vyugare Imana nta byinshi amazuru nkeneye byaranize kera byaranciye amazuru ndabizi sigaye gusubira ari aha naragiye mu bintu nkagera mu kinogo kumwe kwa Yosefu nkibira none aha ni jewe cyagenze gute ati wanyumvirije ari ahantu Imana gushiruka ukayumviriza rero ukaba force kuyumviriza hamwe wakuyumviriza ukagara hari ibintu ishaka kuraho mu nzira ati aha rero Mana jewe shaka untware no mu ijuru karabaye rumva nupfe Imana izopfe kuguha umugabo izopfe guha umugore izopfe guha akazi
izovuga ya promotion nizoba nziza kuri wewe. Oya vyanke bivuga bitinde. Nabwiye ko nindira ibintu maze imyaka 10 kumayo tusohoke hako bica amazuru bigumeyo havyo nkeneye zoguma gutya ariko mpimbara Imana. Sishaka ikintu kintandukanye n'Imana kuko ngo Yesu yarahimbara Imana ngo nicyo gituma itamutaye wenyene. Cyo gituma nkeneye ko agumana nanje n'igihe bizongora azomvyura. Gumana nawe sa presence ni ikomeye gusumba ibintu byose. Wageze ku murongo kangaje icyo nawe usomye subiramo cyenda. None rero nupfe kubemerera ariko ubihanikirize cyane. Umviriza nuko upfuye kubemerera ubabwire inkurikizi. Ubihanikirize cyane ubamenyeshe ingeso z'umwami azobaganza uko zizobamerera. Aicho ese babonye bashaka umwami bazobona icyo cy'umwami nawe ugira ibibazo ariko abumererwa neza Imana ikoma nawe. Reka Imana ikubera umwami. Reka ndiho akubera umwami we gusa. Haleluya. Verse 22 Uhoraho aramwishura ati nuwemerere ubimikire umwami. Maze Samueli abarira Abisirayeli ati mwese nimwitahire mu bisagara by'iwanyu. Bagiye bavuga amen turaronse umwami nk'abandi agasuzuguro karavuyeho. Haleluya. Ntibamenye yuko bigiye kwaca amazuru bigiye kwaca amazuru kandi bizobaduhira bakicuza mbega uyu muntu yajavahe yavuye kwera mwashaka ibibahimbara mutashaka ibihimbara Imana yayo. Haleluya. Hindura amasengesho kuva no musi abari kuri YouTube muhindura amasengesho. Abari muri Afrika abari mu Rwanda abari muri Kongo abari Buraya hindura amasengesho. Nusure gusaba ibiguhimbara utamenye aho Imana ihagaze. Ukeneye kumenya position y'Imana umenya amasezerano yayo. Hagarara kuri ayo masezerano atevye cyangwa atinze ntubivemwo ntiwidodombe kuko ntiwidodomba nibabwire igihe widodomvye ugataha uvuga amajambo mabi bigaragaza neza ko vyahimbara wewe gusa ivyahimbara ndiho kuko nimba bihimbara ndiho bikamera nabi gateba nindi yaye gushavura nindi yaye kurakara wewe canke ndiho nshaka munyishure nagiye gusengera ikintu Mana n'ubugombe bwawe biraguhimbara biratevye biranse ndaciye mvuga amajambo mabi ndashavuye ndarakaye mbega ndiho barakaye ko ikije jewe ndakaye kwera vyahimbara nde jewe. Rero umviriza nuko biguhimbara bigateba cyangwa bigatinda uravuga ati nuko bitevye nuko bitinze nimba bimuhimbara nkaguma muri position yo kutidodoma no gushima azobikora igihe ciwe. Haleluya. Atabikoze naho ni afere yiwe si afere yanje. Turekerera Imana ibe Imana naze tureke Imana ibe Imana. Haleluya. Wow. Ikina shavuga gusa ko umwanya uheze Yesu hari igihe baje kumufata ageje kumusaraba batazi nunge nasa nta icoge na WhatsApp zariho nta ma Facebook yariho nta sura yiwe bari bazi sivyo ari hehe ndigaha kagutumwanya ndingaha ni jewe baratanga uro twihe none hageze nyarutsa ahubwo nyarutsa akira ariko taragera yagira gute Jean 8 Yohana 8 56 ngo imbere yuko uravuga amajambo ngo Imana yizi Abrahamu yarabe nyene akajene bashe tunake 33 ans myaka 33 si ufise wowe uri ufise hangana na wewe hangana umujene wewe Abrahamu uwo muzihe na 50 ans ufise wewe ko yavuze ngo imbere yuko Abrahamu abaho ndiho apana nzobaho ndiho. Mwana majambo abajuifu baratahuye ko avuze ngo jewe ndi Imana bavuga ati avuze gute wa mbere yaba ufata ya mbere iwirengana gutya bavuze gute bose bacaje gutafata amabuye bacunamye bagarutse kera na kera yahunze inde
Yesu yagize gute? Kasi ubwa mbere ahunga. Niyo mu bebe yarahunze. Na nyina we na Yosefu. Kubera iki? Igihe kitari bwagere. Haleluya. Rero musavira ngo bariko bararasa ngaho. Bavuze je ndi mu mpwemu nibaje sintaje simpfa. Igihumbi zoca ngaho 10,000 ngaho umviriza uzopfa. Kesi Imana yavuze ngo guma ngaho harageze kugenda. Nahandi bazogutura upfe. Guhunga si icyaha. Ko na Yesu yarahunze. Sivyo? Hageze guhunga yarahunga. Yarakasi korosi baramuze yaroye he. Kena kwidirisha pyu. Yesu. Haleluya. Jane intege kwere hega si bibi. Nimba yarahunze umwami wanje kuri no hunga. Ariko Imana ivuze ati hagarara aho nyene. Nibarase. Nibashobora gukora ko jewe ntarekuye. Amen. Niba gukora ko naho ni lift baguhaye kugenda hari hageze kugenda mission yawe accompli. Haleluya. Ay Petero agashaka kumuproteja agaci gutwa umuntu yavuga ati Petero come on tekereza tuza. Ega wawe bagiye kundi wowe uratugera tukaryama hamwe tukajya uswage hamwe ukiza ngo turi kumwe. Turi kumwe. Data wo mu ijuru. Ubu nyene nayivize ubushobozi bwo kumuhamagara akarongika ama-legion abasirikare 72,000 12 legion. Ariko ntavyo nakoze kubera iki ntabikoze. Mbega Petero hari ibintu batandika ngaha. Petero niwe wamuze ko naciye mu dirisha. Narakwevye wa musi. Kweke nawe ntagiye kwiruka. Yoza nafise amagunda yafise ne kwiruka. Kwe ntirutse kuko harageze. Mission yanje yarangiye. Reka rero baze. Hello ni jewe ntwara. Kwera harageze. Haleluya. Ninda himbara uwundi. Wewe canke ndiho? Ndahimbara uwundi. Ni wewe uhimbara ndiho. Sinzi ndiho aguhimbara. Haleluya. Ariko azoguye kunezereza. Niyo gwa mugambi wiwe. Uhindura amasengesho. Ntusubire gusatira ngo oya vraiment oya nta oya. Ivyo ushaka aba ari ivyo biba mu izina rya Yesu. Haleluya. Bino rero bishoboka ku muntu agize gute yakijijwe. Haleluya. Utarakizwa utarasenga ngo Yesu abe umwami wawe n'umukiza wawe ni vyiza ko nuve ngaha utavuganye n'abakozi b'Imana. Ushobora kuraba Pastor Pio cyangwa uwundi mukozi w'Imana ngaha ari kuri internet bashobora gutelefona nimero ku radio haro nimero ize myuma kugira ushobore kwakira Yesu. Ko ibi vyose ntibikora ndavuze ntibikora utarakira Yesu umwami n'umukiza. Ndiho abaho umugisha.